nijwi rivuga ivyo gucungurwa ni twe turiyo kugira tubwira abantu yuko ku musaraba hari umuntu yahapfiriye kugira turonke ubuzima niyo message dufise kugira abantu bose hari uwapfuye kugira turonke ubuzima biciye muri we niyo message yacu cyo ituma redemption voice ijwi rivuga ivyo gucungurwa oya sigaho kwiganyira ihanagura amarira ingo tumutazire kuko umunezero uhoraho n'inkomezi zacu oya sigaho kwiganyira ihanagura amarira. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the #1 channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazo nabishamvuga mu industry of Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuze dukengurukira Imana, amadusira dukengurukira nabwo bakunzi ba Buja TV. Mugani wa wandi ngo bakunzi ba Bude. Right now twatewe iteka turi kumwe na Redemption Voice. Novuga jewe abantu jewe mfana cyane muri gospel, jewe abantu shiri imbere cyane. Novuga ku bavuga wanje ndi kumwe na president n'umita president. Sawa ni sawa. Yamanezero bisi yo. Eyo president asabira kaze. Irarenze icyo nakuyavye ni ibintu wateguye ariko nibanze ego bro uko bien yes novuga urashaka kwibata mbega Redemption Voice wa hawe invitation yo kuza muri Buja TV gukora iki bafise album yabo guys ikaze cyane novuga wowe utarayigura kumbure Eric arashaka kudufasha kugira ngo umuntu kwanza agifite akitumba gusujyo zina rya canke iyo message ya album kugira ngo acagira umutima kuja kuzibona iyi muntu yo zironka gute ivyo genda gute album ya Redemption Voice ni album iri kiragurishwa Bujumbura no kwisi yose ni album ushobora kuronka kuri flash disc ari nayo innovation iherekeje sortie album uko mubona turazambaye ni flash disc abantu bashaka kwambara nabona test turazambaye ayigurwa 15000 gusa 15 gusa ku muco supermarket agira hande kwa katikati harabana no kwa katikati barashaka kuyironka ariko bashaka no guhitamo CD we muri bake bagikoresha CD no munsi ashaka gusaba CD bakayiguhereza haje nyene ibihari yeah. Yes novuga yuko Eric arageje kudusigurira neza kumbere wowe ufise uwo mutima wo kuyigura ashaka kwibata imbega na jino wanayiguze kadeni deni kesho yeah nivyo kabisa izo bavuga tinakuri twa damara bono ntwamba ego sa umutima cyane gose ego nikopesha lakini nurukundo tu yes Laura novuga gute uko mwitegurira iki novuga kubyerekeye by'amaklipi ko turabona ko muri album mwaduhaye n'ama audio gusa ego sinzi ko mumaze kubibona ariko album yitwa Nashimwe iramaze gusohoka ama clip video abiri yiyo ndirimbo nyene yitiriwe ubwo rukurikirane yitwa Nashimwe iyo ndirimbo clip yayo yarabonetse hariho n'indi clip yitwa Oya imaze gusohoka n'izindi zogenda zirasohoka buhoro kumbure ni biga barashaka kudubwira ati mbega izo clip zirahari canke muzosora buhoro muko murazishutinga canke ziri ku producer clip zirahari mugabo urumva niwe bararyoherwa kwanza nama hizi audio kwa hizo zibiri indi ziriko ziraza mbega wo kunda Redemption Voice wibaza yikuze clip zimeze gute kumbure Eric arashobora kudutera inyota ana ni clip z'amateka abonye video Nashimwe yakozwe na John La munyanyuzi mwiza vraiment ama video baramuzi ni video nziza antuka muri gospel muri video za mbere zimeze kano kanya ziri ku isoko ziri hanze hakaba indi yitwa Oya yani yakozwe n'umunyanyuzi mwiza cyane yitwa SB Andres yego karirimbo vraiment karahezagira abantu cyane gose kabashika mu mutima bene za ndimbo mvizo gacuyi kukaduka mu mvizo nk'imyaka 5 kurikira ya urumva ni ndimbo vraiment zimeze neza cyane kumbure wowe ushaka kuzumviriza cyangwa ushaka kuziraba genda kuri YouTube channel yabo yitwa gute Raoul yitwa Redemption Voice uko nyene ucubona indirimbo zacu baca bazikwereka ubaravye umenga ni bake aho menshi guys ni bengi uri muri kwibanga
tugeze turi munani hari n'abahungu indwi hamwe n'umukobwa umwe. Bwa mbere aho tubona bwa mbere si tubona ubonye president bigenze gute abamaze kuvamo ni bakeya nibo bakeya ariko benshi mu batanze umugwi Redemption Voice bacarimo aho navuga yuko haravuyemo bagera kuri babiri hamahinjamwe abandi bashasha rero muri abo bashasha naba bamwe atakiri bashasha cyane harimo umwitwa David ntakiri mushasha cyane gusa ntitwatanguranye akaba Ivan akaba na Bernice ariko abandi bose bari mu bawutanguye umugwi guhera ugitangura. Ni bigabo umuntu avuze ati bamwe baravuye ndi baragumyeyo murashakina kumenya mbe bavuye ku nabi cyangwa ku neza. Di kuneza kuko amasigura ari abantu baba bashaka kumenya bavuyeyo mwapfuye amahera mugabo nkuko nkunda gusigura Redemption Voice ni famille ugiye ari ikiganiro bigezwe tubaza ngo muracafitaniye ubucuti turandikiranirana no kugira ndakwereke WhatsApp turavugana n'abagenzi twarakuranye twakirijwe hamwe turi kumwe gusa umwe arashobora kugira umuhamagaro sinzi uvuze umuhamagaro ko muca mu gitabo kavuga ati je numva no gukora ibintu byanje ubona twisho dukora ni kimwe numva no pambara jenyine ubona ni kimwe cha tumuhumugisha tuteba heza gigwa mvuge nk'abanguze weri yugiye bigukundire kandi Imana ishimwe birakunda ariho fufufa muramubona biriko birakunda ariho Eloge bari muri Kenya birakunda nawe n'imigambi gumitera imbere twe duhari nka tuguma turi babandi nyene ubucuti ni bwiza. Ni kumbere ni Raoul kumbere je shaka kubaza ati mbega kubera iki kwanza nuzenya bigaba tugira ati ngo tukaza turajye kwanza izo audio kwanza ariko video ni après ni ibintu mwari mwashimye ko bizogenda gutyo canke byashitse nyene par accident mutateguye. Ni ibintu twateguye kuko burya umaze kumviriza urakenera kubona ivyo bintu wumvise ukene bisa rero birazana inyota muri wewe iyo nyota rero niyo twashatse yuko umwanya ugeze amasalamu nayo ashikira abanyagihugu hanyuma bayabone bagume bahimbaza Imana nyine turi ko nuvuga president Eric kumbure umuntu acasha kumenya ati mbega kubonye tubona yuko imigwi ya gospel canke novuga groupe za gospel zaramaze kugwira kuko mwarizi ikibazo cyo kuri terrain koma mushobora gukora ibintu byisa mwebwe menyene kubidasana bya babandi musangiye mu kuririmba cyangwa muri nzenya ya gospel neza cyane ofete Redemption Voice ku rwego iriko ntabwo ikiri ku rwego rwo kwirondera mu bijanye na originalite y'ibikorwa byayo ahubwo ibikorwa byayo biramaze kubaka izina biramaze kugira ishusho izwi ahubwo abandi nibo baturaka kuvuga ati bon est-ce que tugize ibintu tuzawusa na Redemption reka tuje aha canke aha mugabo ntibise muri make Redemption Voice kwera imyaka tumaze imyaka ishika 10 turi bien positionné ibintu byacu ni original birazwi abantu bose bashaka kuvuga ati ikintu kiravuga ikindi ko ndacumviriza ini Redemption Voice iyi style yo kwandika ini Redemption Voice iyi style yo kuririmba ni ikintu kizwi vraiment abandi nabo bipositiona par rapport à Redemption Voice kandi kasi Redemption Voice yipositiona par rapport y'imigwi yavutse mu nyuma yego ni Raoul kumbure umubona gute album ko yakira gute ibisoka gute ubona kweri abantu bakwakira neza abantu bariko barekira neza cyane ahubwo nibanyarutse album itarahera ahubwo bariko barayihurumbira ari benshi nibanyarutse ahubwo ntibahave basanga nyene akanyuma kagiye ariko nizerera Raoul nk'umukunzi basi wawe undi agicanga nagisidahita kwiga wanda agicanga rubura kitwa dufuraga musi y'umusego akiza basi agifisa 9000 canke 10000 agashaka kwiza 15000 azucaza kumbureza araheze kumunagusha kumusimu nibaba amahoro abantu bose bazozishaka bazozironka ari CD canke flash disk nkizi inye bazozironka bose nibaba amahoro ariko banyaruke ni bigabo tuko turabona yuko iziko zirasikira cyane n'ama flash kubera iki flash nibaza yuko ni muri ya ntumbero nyene ikintu gishasha nkuko twamwe ikintu gishasha jane ntituje mu bandi ariko benshi kwanza barabishimye cyumviro cha flash irakorohera urayambara ku kuboko ari mu hejuru ngogo kantu wambaye ni keza bakabora ngogo kantu wambaye ni keza ngogo wambaye na kantu
umva biba byoroshe gushira ahantu hose ushitse mu mashini nimba wari kurakora akazi ugacomeka imashini ukaburumviriza flash irafasha hama nibaze ko no mu ntumbero nshasha y'ibintu bishasha sinzi umengo nico tumariye twashize imbere ni Eric ni album y'indirimbo zingahe album ni indirimbo 8 ariko kandi ariko ntagiye turavuga abakunzi ba Buja Hit TV bariko turabari hanze bari kure Buja gira subscribe kwanje okay abakunzi ba Buja Hit TV bariko turaba bari hanze iyi album nashaka kuyironka ku buhinga ngurukana bumenyi ama platform digital agurisha indirimbo cyangwa kumviza ko indirimbo za Spotify za iTunes za Deezer TikTok album iri kuri TikTok mugana amateka album iri kuri TikTok wagenda kuri TikTok ukabona urayibonye urayaccedeko ukigira video azagira video Nivyo kandi turi mu Burundi tuzi ko nka Instagram ifise imiziki ikoresha abari hanze bashaka kuyacceda ko teto tayiro for real Instagram iyi album iri ko kuri Instagram iyi album yiwaje ubu ni mu Burundi nuza kumenya ingene bikora mena ubu rero from Africa musigirize ibintu gute rero murashaka kuyacceda kuri Instagram cyangwa kuri TikTok wewe bwira umuntu ari hanze ari karatura agera kuri Instagram atari mu Burundi Instagram yitwa gute oya wo mugira gende atari mu Burundi agete Redemption Voice arondere kuri Instagram arone no muziki yacu bakuzi ba Bude Redemption Voice genda kuri Instagram wandike ko sico gusa mbenda gutera inkuru that's ko YouTube music that's ko ngamu Burundi dakora nikora umuntu ari hanze ashaje kuri YouTube music ashaka ko ni album yacu mugabo uri ngana yo wobona abo hanze bikabakundira abo hanze bikabakundira aya platform digitale mu Burundi hariho kenshi turashaka kuyaccedako si yose hariho makeya twaccedako n'ayandi menshi tutaccedako ayo menshi tutaccedako abari hanze vraiment mu yaje ko mutora indirimbo vraiment muzigure bishaka kanoti kanyu vraiment kadufasha ko ariko ni nk'umuntu yatwaga twari album y'indirimbo zingahe 8 nta indirimbo za kera mwashizemo cyane zishasha indirimbo za kera zirimo ni zibiri zasohotse imbere gatoya indirimbo yitwa Please video yasohotse imbere n'indirimbo yitwa imbere n'inyuma ya nizo ndirimbo zonyene zari zimaze gusohoka ziri muri album sino standard zose zari zishasha zakwijana bigabo kumbere umuntu yumvise Redemption Voice kuve Redemption Voice kugira ayitawure gute yumve gute Redemption Voice Redemption Voice shatse kuyisigura urashobora kucubaza uti iryo zina kwanza ni giki icongereza Redemption Voice Redemption harimo gucungurwa redemption voice ari mwijwi kwa hari mwijwi no kuvuga nijwi rivuga ivyo gucungurwa ni twe turiyo kugira tugira abantu yuko kumusaraba hari umuntu yahapfiriye kugira turonke ubuzima niyo message dufise kugira abantu bose hari uwapfuye kugira turonke ubuzima biciye muri we niyo message yacu cyo ituma Redemption Voice ijwi rivuga ivyo gucungurwa ni hauri kumbure rero umuntu ashinya ati mbega je ngo ndifuza kuzoza muri Redemption Voice ngiki musaba atarinze kuba umuririmbi vyogenda gute kugira ngo basi yitwe ko ari muri Redemption Voice je ikintu ntarabona narimwe muri Redemption Voice nta recruitment yigeze na hamwe tugize twicara ngo tugira tuvuge ngo rero ubunye ngo tugira tugire edition ngo naka ngo twumvirize ngo turabe talent canke iki nta musi numwe muri Redemption gusa ikintu kimwe kimaze kuba muri Redemption nuko dusanga twunguye ubucuti uko nyene naturellement dusanga twicaranye twakoranye ibikorwa vy'Imana twagiye hana ukacusanga ubwo bucuti bwavuyemwo ubuvukanye tukaca dusanga umugwi wabaye mugwi rero ivyo waruvuze boza bakatwiyegereza nyene tukacika inshuti ni baza tuducika inshuti hanyuma nari n'inshuti ego ni president Eric Kupure umuntu acayivuga ati mbega ko tuzi yuko hari abantu babiha ibintu bagashaka konona igikorwa cy'umuntu aba yakoze batazi na dépense umuntu aba yaragize agafata indirimbo z'umuntu akazikura kuri flash agatangura kuzidandaza cyangwa akashira kuri YouTube bizogenda gute kugira ngo ibyo bintu nta bizobe gose
ukungene bizogenda ni uruhara rwa twese, ni uruhara rwa leta, ni uruhara rw'amategeko y'igihugu. Redemption ntishobora, urabona umuntu akwiye umuziki n'inkozi y'ikibi. Redemption verse ntishobora kuba yonyene yogwanya inkozi z'ikibi. Ico ni ikintu ca twese. Uwunyiba ariba Fizo, ariba Apollinaire, ariba Dudu, ariba Satbi, ariba abantu bose. Ni ukuvuga dukwiye kuja hamwe ahubwo tugasaba inzego za leta zidufasha gukingira uno muziki wacu. Kuko no kubwira ngo twara protege indirimbo mugabo hama hari abasuma basumvya banyene gukora havisi abasuma rero abasuma mu kubagora tuzokoresha ibihari ayo dusabe cyane leta ko idufasha kubahiriza umuririmbyi yashaka ko rikoba ciwe ikingire ishobore gutuma kimuzanira umusaruro abasuma bagabanuke cyane bahere mugabo urazi ndakubwira je mpora ndaba nk'ubuyo mushize kikiganiro cyangwa muririmbyi ashize kindirimbo nkaraba ingene abantu bayiraba ari benshi urazi nkaraba ama commentaire ubu hariho n'abasigaye bandika commentaire ya mbere je ngyohe ngira ngo nduwa mbere ndayiravye ngo ndabiraga sasa ujya ku mukundo wo muntu dufate reka tureka kuvuga twebwe tuvuge big face tuvuge bandi kujya kuntu mu mukundo nayo ndirimbo yo yigura igihumbi kimwe gusa kimwe muza gusanga mumuhaye amahera menshi aza kumutera gukora bimwe muri ko muramusaba gukora muri ko musaba muririmbyi agire concert mu reka tukivuge ko bisanzwe mu bisanzwe abantu benshi ntibabivuga muga concert nyinshi zirahomba zuzuye kubera concert isaba amahera menshi mu nteguro gusumvya abajya abantu baza kwinjira rero fasha uwo muririmbyi agisora indirimbo mumushigikira agisora indirimbo murabi ibikorwa zobakorera kubera hari abaririmbyi benshi ngaba bashoboye tugashigikiwe nk'ubu hari amakomateri zibona ngo nakanamonye n'amaguru ngo nta modoka imodoka irazimba sinza gukora indirimbo muri studio ngo cengurana imodoka irazimba shigikira umuririmbyi nimba vya vrai mukunda muhiyo 1000 bar muhiyo 2000 bar mbwa azoba umuririmbyi abateze niteka mwebwe abafana biwe niturindire yuko aza gusohora ikintu ngo tugisange ahantu mu busuma oya shigikira gira esprit gushigikira uwo dukunda tumuhe twakunze Fizo mushigikire niturindire kwagira concert mushigikira ataragira concert niho tuzoronka ibikorwa byinshi bigwiriye muri industry yacu mukabisa ariko turavye ku ruhande rwa gospel turabona ko kumenye mwe muri suganye neza sico kibi n'abaririmbi barimba profile hari je rero ico ntacyo nemera Eric kwa cheme achavuga ingena cheme gituma ntaceme muri gospel turonka concert zinga muri gospel mbonga nyinshi oya ntushiremo ibikorane biratandukanye oya ibikorane muba muriko mukora igikorwa c'Imana nyene baratanga basina twakibasi oya urumva igikorane biratandukanye na concert hari abandi muri concert ngo dufaturagize concert il faut kuronka aba musiciens bari ku rwego rw'ivyo wakoze muri studio cyo ni cyambe uraza kumuhemba umwe wese il faut kugira ama publicité ku maradi il faut kusohora ama affiche il faut ibintu byose biri inyuma ikibanza kirihwa mu miliyoni 15 mu gutegura concert n'ikibanza wakirisha ngira izo miliyoni 15 ziraza kuva mu muryango nizibaye hama mbeho ho wazikuye he kugira utegura iyo concert swati wasavye credit muri bank hama ahurazi turavuye kuri cyake ndiki mazi miski mvugo amashira hamwe ibiki kijya tucihoze je ndakishira hamwe mbaye ndagiye kuko tumaze imyaka tukivuga nukuri tumaze imyaka tubivuga ni bimwe Eric yacavuga leta nidufashe kubera amashira hamwe urategura concert ukumva bakubwiye ngoke ngo tuzoza kudandaza ibintu byacu none mwunguke kabiri erega mwungutse kabiri baronse isoko amashira hamwe abadushavurira mugabo mu Burundi nayo hari umesha tayisoni muri evenement ngo aje gutera evenement kubishamwe rikomeye ntavuze izina nga sanga ngo muri evenement ryatereye ngo 2 million je ndamaze kubona na evenement ngakumva ngo evenement ya East Africa ngo abantu bazokwiruka azogira iki okay kazona ama sponsor y'amashami yose ya Telecom yose ariko kazobona ngo rijya ni 2 million kuri rijya ni 3 million
Jesus 2 million ishyirahamwe nk'iryo ugatangira aje kubaranga ibintu muza kutugirira ngo tutaba mutugirira ibi ngo tuba envelope waje kwa envelope yari ukazamva ngo mbone ngo rero 600 twagira tubahe bavuze 2 million none ivyo ko muravuga oya ayo 600 nabo bo barafise evenement barabatumiye namwe murababwiye muti muri evenement yanyu natwe dushaka miliyoni 5 aje kugira ngo mbwa twategeye 350 uko gaciro mu nuko muvyumvira barakwegondera ivyumviro ni ibintu nuko gutera usanga bagira no guterera ku ubu rabo kavuga ati no mu individu asanzwe ari kuyatanga na nico gituma Eric yavuze ati gouvernement nuvuge leta mvye igira isikoze igira ikintu ikoze iriko irahindura ibintu vyinshi nivyo nako nigashiremo niba itegeko niba he percentage kana kibwirizwa kugenda gushigikira bari nimbi nigira akantu tu kandi irabishobora kavuze ari cyari twagize ikiganiro na Bife avuga ati ngo ubonye ngo abaririmbyi batitwaye neza tuzogira manifestation kugira ngo iyo plan yase genda yase plan B plan B ni nguvuza abanyagihugu mukunda umuntu ni mumufashe cyane gose ni mumufashe agitangura gukora ni mumufashe mumuduze mwebwe nyene abanyagihugu kuko nk'ubu doratuvuga dote mwomenya uko muri Tanzania tayihari muri Tanzania rero ko musanzwe irahari iranditse muga ntikora mu bikorwa ntikora no muri Kenya umengo kwa je nikora mugabo ni nguvuza abanyagihugu bakunda ivyabo bakuvana hasi bonye bakakuduza kandi natwebwe abo ngaha barabishoboye nimba washizeko indirimbo yarabye n'abantu ibihumbi amajanani abantu ibihumbi amajanani fata igihumbi gwiza n'ibihumbi amajanani igihumbi gwiza n'ibihumbi amajanani aho nase kuvuga abarimwo bandi bashobora kugushikikira birashoboka abari ivyacu barashobora kuduga kandi nagomba kubabwira inguvu zo ngaha mu gihugu ziduze z'abaririmbyi n'isi tuzo influence kuko byose bihera muhira tutabishoboye ntituzosohoka pe bigabavuze ijambo rikomeye cyane urundi navuga ati ngo tube abapatriote dukunda ivy'iwacu sivyo none bishira imbere mbega wibaza yuko Rodation Voice izotera imbere gute yakubwiye ati bigaba bati guriyo ndirimbo naho uzoyigura indirimbo imwe igura igihumbi uzobuteje imbere Rodation Voice cyangwa uzobuteje imbere uwo muziki w'umuririmbyi wari wese ukunda sivyo none dukunda ivy'iwacu ko nabandi baradusize ko bakunze ivy'iwabo ariko mwambesha mvuze yuko ngo mwebwe ngo makonse yawe nayo mugira turabona ko konse zanyu cyane cyane ariko turabona ko na corona isa niko yabikoze mwariko mwaragiye mu bindi bihugu murakoze ego mbega kuvyerekeye kudandaza izi ndirimbo canke igo album yanyu hanze mu bindi bihugu murabona ko biborohera muri bihe bya corona n'uvuga president Eric stratégie twashizeho nijya nabariye y'ama vente en ligne canke ku ma plateforme digitale ugomba kumviriza no kugura nico kintu ca mbere twashize imbere ariko kubo babifuza entre tariki twagize imbere bita prevente twazigurishije turunga ikice twa amalien no biracashoka ko umuntu tunkira lien agateshaje indirimbo ico gihe album yagugwa $50 canke 100 y'amarundi baraziguza abantu bari hanze turabasaba yuko nubabandanya nubu urashaka kuvuga ati bon je ndavye uburyo mfise iyi groupe ndayikunda vraiment nagiye muri Australia maze kubisa indirimbo twaba tumpezagira je sinutangira turugikira $100 ni ibintu bisanzwe muri dollar turayakira tukashya mu yandi agakora twe natwe tuguhe lien uteshaje izo ndirimbo wezagirwe tusinzira nyinshi baza kubashikira izo ndirimbo muri no bihe bya corona circulation y'abantu atari kirenga turashaka kurunga umuziki Jace kabisa ni nashimwe ni album yabo nshasha ya Rodation Voice nashimwe kumbere bakubwira aho ushobora kuyisanga yose ku ma platform atandukanye cyane bivuga president Eric yagerageje kutubwira aho tuzoyisanga kumbere wewe ukurikirana Rodation Voice wikunda cyane bigaba yatubwiye ati nawe uzofise igihumbi kagura indirimbo yabo nawe uzari rimwe gusa kwigura igihumbi uzobateje imbere sivyo none gabaze cyane gose ariko Raoul Menga arategereje cyane oya afite injo kizaje umugo tura completa hari umwe afise ikiyumviro n'undi afise ikindi hanyuma n'undi yobereza ko ivyo ariko aravuga ari byo no kumbere Raoul cyane musaba atwibutse kandi kumbere album igugwa ngahe umuntu yo isangahe ego album yitwa Nashimwe igugwa ibihumbi 15 vy'amarundi umuntu ayishatse ashobora kuyironka ku Muco supermarket ni en face yo kwa katikati ego ashobora kuronka flash disk iri ku bracelet nk'inye canke naho akaronka CD bivanye n'ivyo yifuza byose biri ku bihumbi 15 15,000 amafaranga make cyane ngo ushaka guteza imbere Rodation Voice nawe gura kamwe gusubiza wafashe sivyo no ariko nibagende batadukorera mu gahogora zikora mwaza ngaha ataginde dakoze ngaha murabe muri mwe mwitorera indirimbo bamuga ngo ni bari mwateguye
Bigabo Eric natubwira Bigabo c'est inspiration ariko anotugiriye akajengire basi jengira kiwanja mixe sawa sawa nibo turakufasha oya sigaho kwiganyira ihanagura amarira ingo tumutazire kuko umunezero uhoraho n'inkomezi zacu oya sigaho kwiganyira ihanagura amarira ingo tumutazire kuko umunezero uhoraho n'inkomezi zacu kuko umunezero uhoraho n'inkomezi zacu bakuzi ba Buddha agenda kijije gushika unigura kuma agenda kijije amen 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 ni byiza cyane denca nkizo je kwa ni muri the same voice karibu karibu waba inshuti umvise processes naho nzone basi ndabafatira imuzi bagiye nakibazo kuko umuntu ashaka kubakurikirana eglise musengeramo nidusengera muri eglise imwe dusangatanyura dusengera mu eglise atandukanye kuri Haul jende muri life center bigabo bombeje umungere mwiza any abundant life none narumwe yasengera eglise n'ubundi muri dushaka cyangwa niyo hokritima mwana twahuriye muri bombeje twese Jace bakuzi wa Buja Hit TV right now twari kumwe na Redemption Voice bariko baraduha album yabo nshasha ni nashimwe kumbe wo kurikirana umuziki w'abantu canke ukunda gospel canke ukunda novuga bimwe twinze kwita gosekira novuga wewe ukunda umuziki w'abarundi bakubwiye ati guru indirimbo nawe yo bari imwe y'umurundi abantu ngo ndagasubiramo nawe cyo bari igihumbi igura rimwe kumbura uzo uduteje imbere kandi uzo wateje imbere kandi abaririmbyi bacu bateye imbere nawe uzo uteye imbere sivyo none yes cyane gose tuzosubira rero Imana ibikunze bye